abakenyera rugamba kenyera zigume. Imbonerakure shirira. Imbonerakure duga imisozi. Abahumure humuriza igihugu. Ivyo tweretse vyivugiye. Ibiswi vy'inkona bivuye ngaha vyabivuze, nta majambo menshi dufise, ahubwo dufise imbere yacu ibikorwa. Mwazanye icyumviro ciza cyane, kuramurira Uburundi, imikangara, abagabo b'ijunja n'ijambo, abahizi mu gukingira igihugu n'iterambere. Niwo mushinge wa vyose. Igihugu kidakingiwe, igihugu kitagira abantu b'ubuntu ntigishobora gutera imbere. None rero mwakoze kubitwibutsa no kutwereka ko ari ivyo mugiye kugenderamwo muri uwo mwaka wose. Kijya civugo tugigira umushinge tuzorimbura hageze mu 2060. Aya majambo yose tuvuga ico yubakiyeko. Nari naciye ku Mayange kwigerekerezo ry'umunani doko kwezi ndiko ndavuga ibijanye no gukingira agateka kazina muntu bivuye ku mukenyezi. Narabonye yuko hariho benshi batarategera iyo bariko baravuga ngo agateka k'umukenyezi batamenya ko ari agateka ka kiremwa zina muntu. Umenga umuntu twamwibagiye kandi umuntu ari umukenyezi akongera akaba n'umugabo, akaba umwana, akaba ufise ubumuga n'utagira ubumuga. Rero turiko turabiraba byose bisanzwe mu mategeko, gusa abantu baramenya kubisigurirwa. Iyo tuvuze yuko agateka kazina muntu gakingirwa, umukenyezi yiyumve ko nawe arimwo, kuko hariho umuntu umukenyezi, umuntu umugabo, umuntu umwana, umuntu yamugaye, n'umuntu bose n'abantu. Amategeko ategerezwa kubakingira kumwe. No mwibwirizwa shingiro ry'u Burundi turavye mu ngingo yaryo ya 22 handitse neza yuko abantu bose barangana imbere y'amategeko kandi akabakingira kumwe. Abantu bose ako nimube murakumva, ni bose, yaba umwana, yaba uwukuze, umutamakazi, umugabo, umugore, bose abantu bose barangana imbere y'amategeko kandi akabakingira kumwe.
Tanzania.